ngo akazi nkora ni kabi wewe ntiwogakora, nanje akukora sinogakora, uranyumvira ukuntu usuzugurana. Isangemwo. Umva mana, akazi keza nakankora kantunze, we wita kabi kuko ako we wita keza ntikantunze. Ntubona ntuze nanihiye kajya akazi akora we yita kari keza, hajya yasubiriye umuntu aheruka kugata ngo ni kabi ntuzobona yishima ngo afise akazi keza. Isangemwo. Erega we hari umuntu yambwiye ngo niyoja gukora amasuku mu Barabu, ngo niyoja gukora ikiyede Dubai n'ahandi, ariko naje gutangazwa nuko naje kumusanga agiye ariko arakorera ku ishantiye y'umwe mu bantu bari hanze bari muri ivyo bihugu nyakugira Imana. Mbwira rero ubu wo yanse kuja hanze no wari hanze ninda afise akazi keza. Isangemwo. Ndakubwire ko ari twe dufise akazi keza dukora, ariko nciye nibuka ko natwe tudandaza umuntu. We ntuvyumva uko ngo dusuzugure kuko umunwa wacu uradutunze kandi ducisha make, ikirenze tubaha ibibanezera vyuzuyemwo impanuro. Isangemwo. Akazi keza k'umuntu nyamuntu agakora yubahiriza akazi ka mugenzi we, kandi umunyakazi mwiza aharanira kudashimishwa n'akazi yita keza akora kubw'impamvu yo gushakisha kari hejuru yakakora, kuko turabizi twese ko l'homme n'est jamais satisfait. Ariko kandi ivyo ntibiguha uburenganzira bwo gusuzugura akazi umuntu akora. Isangemwo nawe. Ntusuzugurire akazi kuko ni je nzi ico kamariye, kandi akazi kaba keza ku muntu apana ku bantu. Mu gihe mpisemwo gukora kano kazi nkora kandi neza, kagakora kakanyinjiriza nkitunga nkatunga n'umuryango, ntukakansuzugurire canke ngo uncire urubanza atakeza k'iwawe uri kumpa. Hari naho wosanga nanje akukora no kwemera kugakora. Akazi n'akazi we. Biruka ariko ari nako kandi ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.